munsi wa gatandatu igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu 2026 abaregwa bo kw'ishure rya Michel Archange bazindukanye akanyamuneza ko kuja kuramutsa ibibondo birerewe muri 5 Kizito. Ako kanyamuneza katanguwe n'umwiteguro w'ivyo bibondo vy'ishure rya Michel Archange kumwe n'abarezi babo bariko barafashanya baca bafata urugendo bagana muri 5 Kizito. Muri 5 Kizito basanganiwe n'ibibondo vyaho kumwe n'abarezi babo harimwo n'akanyamuneza kenshi ko kubakira. Ya Kristo mwese murakomeye Michel Archange barakomeye bose murakaza neza. Abanyeshure ba Michel Archange bari bagiye bitwaje agakemanyi bagemuriye ivyo bibondo vyo muri 5 Kizito. Bahejeje kubakira haciye hakurikira utuvyino two gusanganira abanyeshure ba Michel Archange.
kwakira abo bashitsi b'iteka, Mama Immaculée Niyondiko arongoye ikigo ca Sekizito yashikirije akanyamuneza ko irembo rya Sekizito ryuguruye. Nyakubahwa Directrice wa Ecole Michel Archange namwebwe barezi mwazananye, banyakubahwa baregwa ba Ecole Saint Michel Archange, banyakubahwa barezi ba hano muri Sekizito, banyakubahwa bibondo byo muri Ecole Institut Sekizito, mwese abo dusangiye ubutumwa ngaha muri Sekizito, tugira amahoro ya Kristo. Tugira amahoro ya Kristo kandi tugira amahoro ya Kristo kandi bashitsi beza, mwaje neza, turabakengurukiye cyane. Turi n'akanyamuneza katagira uko kangana ko kubakira. Mwabonye ko twagerageje uko dushoboye kubakira, kuko dufite akanyamuneza, si ibyo twigirishije, byavuye mu mutima indani, kandi mwabibonye. Turahimbawe cyane no kubona yuko irembo rya Institut Sekizito ryabyaye, ryuguruye, hanyuma abaregwa ba Ecole Saint Michel Archange baratamaza mu irembo baberewe, bambaye neza. Baregwa ba Institut Sekizito, tubakomera amashyi cyane. Tubasanganiza iki? Tubasanganiza iki? Amashyi y'urukundo. Tubigire rero ya mashyi y'urukundo. Murakoze cyane. Jewe ngira mvuge cyane cyane ibyo ngaha, mugabo kandi ndashiramo bikengera byo kubishira, kandi mugabo ari uja kubivuga, jewe simvuga byinshi, ariko nanye ndayizi Michel Archange ko naraharereye, narahabaye. Ari kera cyane, mwebe nta numwe ari bwagere ko munavuga. Nibyo. Nuko twebwe abana bo ngaha muri Sekizito, murabona ko turi abana batoyi, turi abana bato cyane. Mugabe ishuri Michel murababarira, byose namaze kubivanga n'akanyamuneza. Aha muri Sekizito naho turi bato hatanguye kera cyane, mu 1965. Ecole Michel Archange yatanguye mu 1985. Tubasumva imyaka ingahe? 20 rero, ni ukuvuga turi bakuru. Turi bakuru babo, kuko kandi ishuri rya Michel Archange y'aba Institut Sekizito, uwaziyumviriye akazitanguza n'umwe Nyenicubahiro Musenyeri Michel Ntuyahanga. Tumukomera amashyi. Hajyaga kandi ntimwiyumvire ngo ni mwebwe mwenyine, erega natwe twatangujwe na Musenyeri Michel Ntuyahanga. Mwari mubizi? Ababikira bene umukama nabo nyene batangujwe na Musenyeri Michel Ntuyahanga. Turavukana rero, turabavyeyi kandi turavukana. Nuko rero ko muje kuturamutsa, ahubwo tuvuga tuti mwari mwaratevye. Bene aho turi bakuru banyu, turafise akantu kadasanzwe kuko bidakunda ko tuguma tugendagenda, kuko murumva ko turabakera,
turakuze dukuze rero abakiri bato nibo baca baza kuturamutsa kirumvikana. None rero niki mwagize uno munsi, none niriwe ndavuga ibintu byinshi, ndabahaye ikaze cyane umwanya wose muza kumara ngaha, mumare ngaha muhimbawe, kuko natwe turahimbawe kandi turabahimbariwe cyane. Umunsi directrice yambwira yuko muzoza kuri twarahimbawe, abarezi bose bo ngaha n'ababikira dusangiye kurera n'abigisha bose twarahimbawe cyane. None rero n'ubu twiteze kugumana namwe turi mu kanyamuneza, mwiyumve mwisange muri Institut Saint Kizito. Turagerageza uko dushoboye, kubakira uko dushoboye hose. Mwabibonye, hari aho tugendera ku kuguru kumwe, hari aho dufise ukuboko kumwe, hari aho tutanahagarara twiyicariye mu ntebe, mugabo byose turabigira kandi muranezerewe. Turabigira kuko tunezerererwa icyo Imana yaduhaye gikomeye, turakinezerererwa tukagikoresha, kandi biraduha urukundo, biraduha n'akanyamuneza ko kwakira abantu. None rero mwisange muryoherwe, tugire amahoro ya Kristo. Mwijambo rya Mama Flora Nduwayezu arongoye ishure ya Michel Archange yaribukije yuko urwo rugendo rwatunganijwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro icivugo c'ubutumwa muri diocese ya Bujumbura kigira kiti dukomeze Ecclesia mu muryango mu kugiranira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Yarongeye arashimira cyane abanyeshure ba Michel Archange bagize iciyumviro ciza cyane cyo kuja kuramutsa bagenzi babo bo muri Saint Kizito. Urongoye ikigo Institut Saint Kizito, abanyakubahwa ababikira bavukanye musanzwe murangurira ubutumwa muri iki kigo, abanyakubahwa bigisha abarezi twagendanye kuri kw'ishure rya Michel Archange, abanyakubahwa bigisha abarezi bo kuri iri shure rya Saint Kizito ryatwakiriye, namwe baregwa bo kw'ishure rya Saint Kizito, banyakubahwa baregwa ba Michel Archange, twaje tugana uru rugo. Tugire Kristo, tugire Kristo kandi tugire Kristo umwami. Ndahimbawe cyane, sinumva ingene nosigura ukuntu gifise mbonye igishika n'urukundo mwatwakiranye, akanyamuneza mwaduteye birarenze uko nabyibaza. Rero naho mpagaze ngaha nk'userukiye aba bandi twagendanye, ijambo nyamukuru ni ry'aba baregwa ba Michel Archange, kuko iciyumviro
cyo kugendera iki kigo cyavuye muri bo. Bamaze kumva yuko ababikira bene umukama bafise irindi shure riri ngaha ririmo abana bagendana ubumuga, ariko kandi Imana ikunda cyane, bagize bati reka natwe tuzoze kuramutsa abo bana bavukanyi kugira ngo tugaragaze urukundo tubafitiye, tubereke ko turi hafi yabo. Jewe rero ahandi ngaha munkundire mumfashe tubakengurukire abo banyeshuri ba Saint Michel Archange ku ciyumviro ciza bagize. Babazaniye hari ibyo mwabonye, hariho n'ibyo mutarumva. Muri diyoseze dufise icivugo kimaze imyaka 2 ngo twubake ekleziya muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no kugusangira neza ivy'Imana. Twubake ekleziya muryango murakoze cyane. Muri iyo ntumbero rero y'icyo civugo ca diyoseze twiyumvire yuko uyu mwaka twokirangura kandi kigakorerwa ngaha mu bavukanyi bacu ba Institut Saint Kizito. Rero nkiriwe ndarandira nongere nsubire kubakengurukira, hanyuma nkikaze ubaserukira abanyeshure kw'ishure rya Michel Archange kugira ngo abashikirize ijambo ryatuzanye kuri Kristo. Ijambo nyamukuru ry'urugendo rw'uwo munsi rikaba ryashikirijwe n'umunyeshure aserukira abandi kuri Michel Archange ariwe bita Doyen. Kino kigo cegukiye Kizito Mweranda nyakubahwa urongoye ishuri Saint Michel Archange, namwe banyakubahwa barezi murereye n'iki kigo, namwe banyakubahwa murereye mu kigo Saint Michel Archange, banyakubahwa baregwa murerewe n'iki kigo cyitiriwe Kizito Mweranda, namwe bavukanye inshuti zanjye twagendanye, tugire Kristo, tugire Kristo umwami yatuvukanishije akatuhuza. Murakoze cyane. Sanzwe mfise ijwi rirerire, nibaza yuko hariya hose mu nyumva amapira arahetse. Nariko ndashimira natanguye nshimira abayobozi n'abarezi murereye kw'iri shuri, n'umuyobozi wacu n'abarezi basanzwe barereye kw'ishure Saint Michel Archange, ndamutsa namwe baregwa, namwe inshuti zanjye twagendanye. Uyu munsi twari twarawifuje mu buzima, turaryohewe cyane, turashimiye Imana yadushoboye tugashika muri iki kibanza. Mumfashe dukomere Imana amashyi menshi. Murakoze cyane. Ngaho mwatubonye turi bake, ariko dusanzwe turi benshi. Twese nk'abanyeshure biga kuri Saint Michel Archange twari twifuje kubashikako. Rero uyu munsi twaryohewe ko twashoboye gushika muri iki kibanza, twaryohewe cyane uko twasanze mumeze. Nagira nshime cyane ku mutima n'igishika mwatwakiranye, ni ukuri twaryohewe cyane, umukama bamezagire. Nagira nsabe abo twagendanye dukomera amashyi menshi iki kigo cyatwakiriye.
murakoze cyane. Umuyobozi wacu yarigeze kudusangiza icyiyumviro aratubwira yuko hari abandi bana bavukanyi bari muri iki kibanza. Ni ukuri turaryohewe cyane, jewe nabonye ibintu byinshi kandi naryohewe cyane ko nabonye abandi bavukanyi. Uyu munsi rero hari igiseke twaje tuzanye mucyakirane umutima uvuye ku mutima w'urukundo. Igihe cyose twama twifuza kugaragaza umutima w'urukundo kuri mwebwe no kubitaho. Ni ukuri mwumve yuko tubashimiye cyane. Ngira ko ndangiza nagira nshimire cyane abene umukama ku mutima mugira wo kwigisha ugwaruka kwitaho abandi. Turabashimiye cyane twebwe abaregwa turerewe imbere yanyu. Nagira ngire ko ngirira abaregwa musanze murerewe n'iki kigo umutima n'urukundo batwigisha twige kubishyira mu ngiro. Ibyo batwigisha bizotugirira akamaro cyane. Babikira bene umukama turabashimiye cyane ku mbuto y'urukundo mubiba muri twebwe. Twizera yuko ivyamwa bizoba byiza mu gihugu cyacu ku isi yose, turabyizeye cyane. Ngira ko hamagarira umuntu wese yoba yararerewe n'iki kigo aharanire kugira umutima w'urukundo no kwitaho abandi, na cyane cyane abagendana ubumuga, abatishoboye, abarwaye ndetse n'abageze mu zabukuru. Mugaragaze uwo mutima w'urukundo mu kibanza cyose muzokwisangamo mu bantu bazoba bakeneye ubufasha. Ngira ko ndangiza nagira shime cyane ku cyicaro mwaduhaye. Ni ukuri turaryohewe cyane. Hejuru mu kirundi bavuga ishishiro, hari ruhande y'ishishiro twaje tuzanye hari akandi gakemanyi twazanye ku ruhande. Nibaza yuko kazana tukagashikiriza umuyobozi arongoye iki kigo. Murakoze cyane. Murakoze cyane kutwakirira. Igiseke twaje tuzanye cyavuye ku mutima w'urukundo, cyavuye ku bandi bana hamwe dusanzwe turerewe mu kigo cya Saint-Michel Archange. Mwumve yuko tubashimiye cyane. Murakoze. Ibindi nabyo nizera yuko tuza kubandanya tuganira kandi bamuzagiye. Umuregwa wo muri Senkizito yarashimiye ababagendeye ati twahora twifuza ivizite none mwaje kutuvizita turanezerewe. Abarundi baravuga ngo abatavye baneza barakurikirana.
umwana yaje kuvuga wa Michel Archange, reka duhamagare Marcel Kizito nawe atubwire yabyumvi. Bashitsi beza b'iteka, ndabashimiye ko mwemeye kuza kwifatanya natwe mukatwongerereza akanyamuneza. Kenshi twaba twifuza visite, mwaje kutuvizita, ndabashimiye cyane kubw'urwo rukundo mwerekanye kandi mukaza mugomba kutwereka urwo rukundo, ndabashimiye cyane. Hama baregwa ba Senkizito, ndagomba tumaze dukomere amashi bano bashitsi bemeye kuza kuturamutsa. Kenshi twahora twumva batubwira ngo hariho abanyeshuri dusangiye fondateur, rero nababonye kenshi nahora nyumvira abo bashitsi bahora batubwira, nababonye muri abashitsi b'urukundo, muri abashitsi b'umutima mwiza. Turabashimiye rero kubw'urwo rukundo mwaje kutwereka, kandi turabashimiye kubw'ishishiro mwatuzaniye. Turakengurutse uko vyoba bingana kose. Ndagomba mu banyeshuri ba Senkizito tubakomere amashi kubw'iyo shishiro batuzaniye. Mbere ko ndagiza hari ukubashimira gusa, nta kindi gise cyo kurenzako. Tugire Kristo. y'amajambo meza yashikirijwe muri ico kibanza hakurikiye akanyamuneza ko gusangirira hamwe ivyo baronse hamwe no kwiginana mu mvyino no mu ntambo byari bibereye ijisho.
ubwiza bwawe mana n'imbabazi zawe mana ese ubuntu bwawe mana n'ikigongwe cyawe mana warangiriye ibyiza bitagira ingero zo gushimira ntuyagire n'abandi bakuninahaze bakenyezi haguruke mwiyereke umukama zo gushimira ntuyagire n'abandi bakuninahaze namwe bagabo ve hasi mumukomera amashi zo gushimira ntuyagire n'abandi bakuninahaze ese ubwiza bwawe mana n'imbabazi zawe mana ese ubuntu bwawe mana n'ikigongwe cyawe mana mutima mweranda turagukengurukiye mukama urukundo rwawe ntangere turagukengurukiye kuri uyu munsi mwiza waduhaye turagukengurukiye kuri ibi uduhaye tugira twihereze byavuye mu rukundo rwawe byavuye kuri urwo rukundo nyene rwashwaye muri aba bana babizanye turagukengurukiye rero kandi ntubihezagire bituzanira amagara tubashe gukora icyo ushaka amen ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda ninde toshima ninde reka nta n'umwe ninde toshima ibyiza ukora mana y'urukundo nyagusengwa ibyo utugirira mana ntibigire ingero ishimwe ni ryawe mana ibihe byose mana yacu uri mwiza cyane urukundo rwawe mana rusumba byose ikigongwe cyawe mana ni ntangere uruwakurata ekuri mwiza ewe mana mbere ninatoshima ukura mu muntu waramukunze uramuha ubuzima n'ishusho yawe akuye mu cyaha utanga umwana wawe yezu aza ku isi aje kumucungura ewe mana yacu uri mwiza cyane urukundo rwawe mana rusumba byose ikigongwe cyawe mana ni ntangere uruwakurata ekuri mwiza ewe mana mbere ninatoshima uburundi bwacu warabukunze ubundi byiza bitagira ingero none mana yacu inge tugutamire ishimwe ni ryawe mana ibihe byose ewe mana yacu uri mwiza cyane urukundo rwawe mana rusumba byose ikigongwe cyawe mana ni ntangere uruwakurata ekuri mwiza ewe mana mbere ninatoshima
Vibes TV yahavuye iganira na bamwe muri abo bana barerewe ku ishure rya Michel Archange hamwe n'urerewe mu kigo ca Sekizito kugira ngo basangize abakunzi ba Axia Vibes TV ingene bagize ico ciyumviro ciza hamwe n'akanyamuneza vyabateye. Nitwa Nziza Charité abantu umunyeshure yiga kuri Saint Michel Archange abaniga muri cycle supérieur mu gisata c'indimi. Murakoze cyane Charité. Je m'appelle Sidega Mirandali Cindy, niga mu mwaka w'umunani, niga ku ishuri ryitwa École Saint Michel Archange. Urakoze cyane Cindy. nitwa Irangabani Tracy, niga mu mwaka wa gatandatu, niga ku ishuri rya Tracy, uri muto wiragira mu wa gatandatu? Ufise imyaka ingahe? Ufise 11 ans, kuvuga 11, nta n'uwo bikuha. Ego cyane, murakoze banyeshuri beza twidondora. Ego cyane, nababonye banyeshuri bo kuri Michel Archange mwikoreye ibikemanyi, mwikoreye imitumburwa, mugiye kuramutsa abana bo muri Sekizito. None ico ciyumviro ntibivanze n'ivy'ishuri, mwavyiyumviriye gute? Avuga muti twebwe abanyeshuri bo kuri Michel Archange dushaka kuramutsa abatoya bacu bo muri Sekizito. Wayi, mwavyiyumviriye? Murakoze cyane. Uburyo twavyiyumviriye iciyumviro caje kiva muri twebwe directement. Umuyobozi wacu ni umuyobozi mwiza, yaradusangije umutima aratubwira yuko yarabanye bana bavukanye bacu, aradushyiramo umutima w'uko twoja kubaramutsa. Rero uyu munsi Imana yadushoboje turashika muri iki kigo citirirwa Kizito Mweranda. Twaryohewe cyane kubona abandi bavukanye bacu. Okay, umuyobozi arabasangije ico ciyumviro cyo kuja kuramutsa abandi bana batoya banyu. None vyaraboroheye kubitegura? Byaratworoheye cyane kuko abana biga kuri Saint Michel Archange tura abana dusanzwe dukundana kandi dukunda kuramukanya ku bandi bantu cyangwa ku bandi bagenzi bacu. Mwaje mwikoreye kandi naganiriye n'umuyobozi yambwiye ati nimwege mwiyumviriye muti dushire hamwe. Byaraboroheye kwegeranya ubwo buryo kugira ngo mushobore kuja kuramutsa abandi bantu. Ubundi umuntu yokwibwira ngo kuja kuramukanya ngo nukubura umutunzi ufise ibintu byinshi, ariko nabo muri abanyeshuri ndabizi. None byaraboroheye kuronka ako gakemanyi kugira ngo muje gusangira n'abandi bana batoya bari muri Sekizito. Ego cyane, byaratworoheye kuko umuyobozi wacu aratwigisha yuko muri duke dufise turashobora gusangira n'abandi. Ego nibaza ko mwaciye muja gusangiza abavyeyi banyu muhira kugira ngo babafashe ico gikorwa. Mbega mwabonye byaraboroheye gucakira abavyeyi? Cyane rwose byaraboroheye. Abavyeyi bacu bamaze kumva ko dufise uyu mutima wo kuja kuramutsa abandi bantu, barabishyigikiye cyane kandi birabaryohera rwose kubona ko urwaruka rwabo ruriko rurakora rufise umutima wo kwitaho kuraba abandi. Ego none ubwo ngerageje kukubaza, ntimwabikoze kuko musanzwe murezwe n'ababihereye Imana? Mwabikoze kuko mwumva mubikuye ku mutima w'urukundo? Oya, si ukuvuga ngo kuraba ijisho ry'abaturetse. Mu bisanzwe Michel Archange naho uba uje uwo mwaka ugenda urakorana umutima w'urukundo barawugushiramo. Ikindi naco tubishigikiwemo n'abavyeyi. Abavyeyi umuvyeyi nza kuzana ku ishuri ry'abihereye Imana, umuvyeyi abasenga cyane, mubwiye ikintu cyo gufasha abandi si irya mbere aba abikoze, araheza akaguha ubwo buryo ukabujana. Ego none mwese muri abakatolika
cyane muraduna oya naho ishuri ry'abihebeye Imana hari amadini menshi n'abamishima bariyo abagatolika usanga umenya nibo benshi gusa harimo amadini menshi. none ico gikorwa mwaragisangiye n'abamizima n'abaprotestant biga kuri iryo shuri hamwe n'abagatolika mwabikoze mwese canke kolekte yabaye y'abagatolika gusa? Bisanzwe umuvyeyi akuze ishuri ry'abihebeye Imana ashobora kuzana nawe nyine arumvise gusa kubera abona indero yabo akakuzana donc nawe urumvishimo bagutumye uburyo ushobora kubyanga kubera uvuga ati n'ubundi barihebeye Imana dutegerezwa kubafasha mu byo bakora. muraje kuramutsa aba bana basanzwe bagendana ubumuga, none mwahasanze akanyamuneza kameze gute? wahabonye gute akanyamuneza kari karanga ibyo bibondo hamwe na mwebwe? ntabayeho kuvuga ati twebwe ko twambara izi uniforme za gutya tumeze gutya mugaca mutegerana nabo ugasanga mwikumiriye hariya nabo bikumiriye hariya, mwasangiye akanyamuneza? Twagasangiye cyane kubera tugishika ngaha anye twari twibaza yuko ari abana bigunga ati je ngendana ubumuga ujarakomeye yohava ndamucafuza cyangwa ndamubwiye gusa n'abana b'umutima w'urukundo cyane bivaye n'uko batwakiriye na twebwe turabana b'urukundo donc ni combo parfait. ego cyane murakoze. none gatwaye ubunye muriko wewe wavuze ko wiga muri CPS ya kuvuga muriko muragenda mugana guheza amashuri, mbega nimwaheza amashuri mukaba abategetsi ko muriko murabwira ngo muzovemo abantu bazorongora igihugu bazotwara ibi na biriya, mbega uwo mutima w'urukundo wo kwitaho abantu, wo kwitaho abagendana ubumuga, wo kwitaho abakene, wo kwitaho abasaza, ubona muzobukurana canke n'ibintu muriko mugira ku gitsure ca bene mutama? ariko nubwo mwavuze ko mutabigize ku gitsure. murakoze cyane. ni ukuri iki kintu ni ikintu cyiza cyane. twifuza natwe yuko aho tuzoja hose iki kintu tuzokibandanya. nka jewe ndafise iyo ndoto yo kubona umuntu wese uko ameze kose ariko arabaho neza. rero icyo cyiyumviro cyo gufasha abandi batishoboye ni ukuri tuzokibandanya cyane. ego cyane, ni byiza rwose. ibondo mwaronse abashitsi karakanyamuneza, utuganirire nawe ngena wakiriye iyo visite nk'uko mugenzi wacu yabitubwiye y'abandi bana bakuru banyu baje kuramutsa. twabakiranye igisipatisi nk'uko twaba twakira abandi kandi natwe turatunetereye cyane abakozi batuma. ego namwe none muzoja kubaramutsa? yego cyane kibondo, umva ko byari biryoshe cyane. namwe muzogenda kubaramutsa canke nabone ntibarambirwe bazokongera kugaruka. none akamotera abandi bana biga ku yandi mashure nakaha? nabafasha ko bazaragira urukundo, bazabafasha abandi batishoboye, barashigikira abandi bantu. boterera gute akamo abandi bana biga ku yandi mashure atari abihebera Imana kugira ngo bagwize urwo rukundo rwo kurabana hagati y'abandi bana, baba bagendana ubumuga, baba batishoboye? murakoze cyane. ngira ko mbwira abantu bariko baradukurikirana, mu bisanzwe twebwe urwaruka ni twebwe Burundi bwecu. uyu mutima w'urukundo byari byiza yuko amashuri yose atari amashuri yonyine yegutiye abene umukama, twifuza yuko no ku yandi mashuri bigisha iki kintu cy'urukundo bagakurana n'icyo cyiyumviro cyo kwita abandi, cyane cyane abagendana ubumuga, abatishoboye n'abageze mu zabukuru.
urakoze cyane nawe wotera akama kahe abandi bigeme bagenzi bawe mu kugira ijisho ryiza ku bagendana ubumuga batishoboye cyane abo mu zabukuru. Premièrement nisunga ku bayobozi b'amashuri. Abayobozi nibo bafise ubuzima bw'abanyeshuri mu maboko kubera biravana n'ukuntu iryo shuri rirera abo bana n'imyitwarire abo bana baca bagira. Abana bose bashyire mu mutwe y'uko ndetse si abana gusa buri muntu wese ashyire mu mutwe y'uko ukora ikintu ukagisanga imbere. Donc ugiye gufasha utishoboye ntuziyobe ejo amuzovuga. Nicyo gituma rero abo bayobozi nibo bambere bafite ubuzima bwacu mu maboko kubera badutwaye neza natwe dukura turi abantu bafite indero kandi ishaka yuko minimum 2030 igihugu kizoba gitwarwa n'abantu buzuye urukundo. Hariko ibintu by'amacakubiri iby'amezuku oya twese dukundanye kwa twese duturuka ku muvyeyi umwe. Merci. Yego cyane bibondo uwo mutima ni mwiza ibyiyumviro byanyu ni byiza nanje ico nobaterera ico nari bagiye kubabaza nkomera ntababajije mbega abana muzoma abandi banyeshuri bagenzi banyu mwasize hariya muzobatekerera muzobabwabira ko byari bimeze gute? Nawe n'abantu bakunda inkuru n'ubu nyene dutashe baratubwira ati byagenze gute n'amakuru turababwira yuko amarira yabo atapfuye ubusa kubera barigoye nabo nyene barayarondera uciza no kukibi gusa nibyiza byose nta bibi bibera kuri Michel Ange. Turabaye inkuru yose twasanze abana b'urukundo surtout abarezi babo bari accueillants cyane kandi bazokwamuko nyene bari bareza cyane ibibondo byabo batwakiriye neza cyane n'ibyo tutari twiteze bari bareza muzobatumire nabo bazosubire bagire ico gishika cyo kuza kuraba akanyamuneza kari muri sayinzi. Ndabashimiye cyane mugire umwete mw'ishure Imana ibahe umugisha ndabifurije kumenya uno mwaka nimwete mwindi myaka yose musigaje mugire umugisha n'abandi bana mwasize hariya babandanye uwo mutima w'urukundo ni byiza cyane birakuza iteka murakoze cyane ndabashimiye. Abarezi babo nabone ntibatanzwe kutuyagira ingene banywanisha ubumenyi bwo mu ishure hamwe n'ukwigisha ivyo bibondo bareze urukundo no gushira hamwe. Ni kuri Asia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje turahejeje kuganira n'ibibondo vyiga kuri Michel Ange turayaga n'ikibondo cyo kuri Sankizito. Twaciye tugirirwa ibakwe ryo kuganira n'abarezi b'ivyo bibondo none ndabasabe batwitondore kugira ngo tuce tuganira akanyamuneza nabonye muri ivyo bibondo barezi. Jewe nitwa Amashora Noyes umuyobozi w'ishure rya Michel Ange. Murakoze cyane. Umuyobozi w'iki kigo ca Sankizito. Yego cyane murakoze. Turahejeje kuganira n'ibibondo murezi. Twabonye kandi akanyamuneza karanze abana bo muri Michel Ange bariko baraza kuramutsa abana bo kuri Sankizito. None ga mama urongoye Michel Ange munywanisha gute ivy'ishure ubwenge bwo mw'ishure mukabinywanisha n'ubwo rukundo rwo kwiyumvira ku bandi kwiyumvira ku bana bagendana ubumuga batyagiye ko atari ivyo gusa bifuza n'urukundo no kubandi munywanisha gute uko kwiga hamwe no kubigisha ivy'urukundo? Murakoze cyane. Mu bisanzwe ivyigwa ntivyari gutandukana n'ubumuntu rero kwigisha abana ibyo bashira mu mutwe ubumenyi tutabigishije kuba umuntu ashitse tunganira igihugu cyane na sosiyete. Mu bisanzwe byabwirizwa kujana ku buryo umuntu agira ubwenge ubumenyi mugabo kandi n'umutima witwararika abandi ukunda abandi kuko ubwo bumenyi ubwenge turonka mu ishure nibyo dutwara gukoresha
mu bandi mu buzima bwa misi mu buzima bwa misi yose ibidufasha mu buzima bwa misi yose. None rero umutima w'urukundo usanzwe niwo wabwirizwa kuturanga no muri ibyo dukora byose, ari nacyo gituma ntituburi umunani wo kwigisha abana ntituburi umunani wo kwigisha umutima w'urukundo abandi. None baje bakabasangiza icyiyumviro ko bashaka kuza kuramutsa aba bana bo muri Kizito, mwabyakiriye gute? Abo bana baje kumbarira icyifuzo cyabo, basanzwe ninjye nari natanguye kubayagira ndababarira ibyo umuryango usanzwe ukora, ubutumwa bw'umuryango ndababarira, ndababwira ko dufite n'ayandi mashuri. Hanyuma bamaze kumva yuko hariho n'ishure ry'abantu bagendana ubumuga, baciye bumva babanezereye cyane. Uwo munsi ntibagiye bambariye icyifuzo bagiye bajyane, ubwo haciye iminsi baraje barambarira turifuza tuzogendera barya abana bo muri Senkizi ntaturariye, kugira ngo natwe twirabire ku bwiza bw'Imana ngere byerekana muri abo bana. Hanyuma ndetse icyiyumviro bari bakigize babwira bati twifuza kuja gusangira nabo Pasika. Ndabona iminsi haciye habaye Pasika ntibyakunze kuko igihe cya Pasika murazi kuba cy'ibibazo baba bafite ubwoko byinshi cyane, byaboroheye rero kwiyegeranya dushobore gutanga igikorwa mugabo bakikuje ku mutima bagarutse bavuye ku ishuri bavuye ku mirimo baca rero barayashikiriza. Tube sinamenye uko babigenjeje mu kumubwiriza abanyeshuri mu gusansibiriza, mugabo icyo bikoze nuko nabonye begeranije uburyo butari buke kugira ngo dushobore kuronka agashishikaza tuzabone abo bavukanye. Murakoze. Byarahimbaye cyane. Byarabahimbaye cyane kandi no munsi byahimbaye rwose. None ubunye turakunze kwitwaza ngo hari ubukene, ngo nta rukundo ruhari, na jewe mfise ibitambuye, nabi wanje ntibakwiwe. None mwoterera gute abo bavyeyi canke abarezi badahimiriza abana babo ngo babigishe urukundo, tukaguma dutwarwa n'ibi byo kuvuga ngo ubukene nibwo bugomba kuturengera? Kuko muri experience mwagize uno munsi si uko bari bafise byinshi, ahubwo n'uwo mutima wabatumye begeranye. Mugire rero icyo muterereye abavyeyi mu kwigisha abana bariko barakuza babo, n'abarezi bigisha abana bareze ko umwana witwaganiriye yavuze ati abarezi bacu yasabye abandi barezi kwigisha abana urukundo. None ntabwo mutereka abandi barezi cyo kumwe n'abavyeyi. Ubukene bwa mbere burya ubukene n'umutima. Ubukene bwa mbere buri ku mutima burya nta muntu n'umwe ameze icyo asabikaniza abandi cyane, kuko n'ubu udafise ibintu materiel arafise umutima, arafise akanyamuneza, arafise urukundo, arafise n'ibindi byinshi yokora kugira ngo agaragaze urukundo afise. Hanyuma iby'uko naho hari ubukene n'ibyo burahari, abantu barakena mugabo twese ntidukena ku rugero rumwe, ariko kandi bahora bavuga ko ikirundi gisorosoro uburyo bicaye n'ubundi abo bana si ibintu by'uburengera batanze, ni bose $500, bose $100, bose igihumbi, si ibintu by'uburengera kugira ngo umuntu atange cyane agaragaze umutima w'urukundo ntibisaba ko aba afise byinshi. Nanone hari n'igihe usanga ufise byinshi atari ko abitanze. Hanyuma rero nagira ntumurira abavyeyi kugira ngo nabo nyene bigishe umutima abana babo. Ejo tuzosanga dufise hari umwana nigeze kubavuga ati 2030 izobe dufise abantu buzuye umutima w'urukundo, ngira ngo yafatiye kuri experience agize uyu munsi. Hanyuma akagira ati abana bacu muhira nibabigisha urukundo, bakabigisha gusabikana nkiri wabo, ku ishuri tukabandaniriza, uzosanga no kwitwaza igihugu cyiza cy'abantu bakundana bashize hamwe, bya bintu by'imiryango by'imiryango no kutumvikana dusange turashoboye kubitsinda. Watuzobitsinda. Mama murongoye Senkizito, abana begukira umuryango w'abene Mukama biga kuri Michel Archange baratunganije kuza kubaramutsa, mudusangize akanyamuneza
mwagize igihe mwumva iyo nkuru nziza ko uza kubaramutsa n'akanyamuneza mwagize mwonyeshishiye mu irembo. Ego murakoze cyane. Cyo umuyobozi igihe yabibwira kuko narumvise byimbaho cyane. Narahimbawe kuko ubwa mbere na mbere yaba Michel Archange yaba Institut Saint-Kizito byose ni bya formateur wacu Michel Muyaga. Hanyuma rero jenda mbona nti abayewe nka Bikira Mariya agiye kuramutsa umwana wawe Elizabeth. Twebwe dufise imbagano, dufise ubukomezi buke, mugabo ku mutima turakomeye. Rero narahimbawe cyane kuko byanhimbara ngira ngo abana bo kuri Michel Archange barakomeye k'umubiri kandi baraje kuramutsa ab'iwacu. Bica bimpa akanyamuneza kuko abana bacu bagendana ubumuga bari ngaha muri interna kubona ko hari abandi bantu babiyumvira kandi baza kubaramutsa. Je byarampimbaye cyane. Uno munsi naho bazihiye ni ukuri nahimbawe cyane kuko ngabende tukibwira abana bararyohewe barakoma amashi. Rero bamaze kuza nkabona ukuntu baje bikoreye ukuri baje ibiseke byuzuye urugo nuko yavuze kuko turaganira yavuze ati n'imitungo nivyo n'imitungo yaje n'ibiseke je nagize mbega yimwe aba bana b'Ibujumbura ibi bavyiyumviriye gute jewe natangaye rwose. Rero abana bararyohewe abarezi twaryohewe kuko byasubiye ko dusubira kwibuka yuko tuvukana dusangiye umuvyeyi umwe. Noneho twaba dusangiye umwe nyene ko twari muri eklezi kandi twese tubereye eklezi n'igihugu. Ibi rero bica vyerekana urwo rukundo aba bana bagize ko kuza kuraba abandi n'abo basanzeho basanga nabo barabakereye barabiryohereye. Munyonga w'ingene batavye bose bagatamba baryohewe kandi twari tubahuje twebwe abakuze kuko tumaze kubavamo babona ingene biginye kandi bakanezerwa. Rero nukuri karakanyamuneza ndashobora kuronka n'agatufu. Ego karakanyamuneza twavyiboneye kuri Asia Barsibi gena abana baje bava muri Michel Archange baryoherewe ivyo bibondo bagatamba bagatarika harimo n'abagize ama emotion. Abana bo ngaha baryohewe barishima no gutambana nabo. Mbega none amazi hari abandi bana batonya bahora baza kugendera aba bana banyu mwavuze ko baryoherwa n'ubuzima. Hari yandi mavizite y'ibibondo biri muri rurya rugero rwabo canke abasumba gato baraza kubaramutsa. Ego hariho urwaruka rwo muri korale yo kuri y'umugaga kuri Saint Joseph barigeze kuza abakorale yitwa Rukunda barigeze kuza urwaruka nabo nyene nibyo barasumba babe iwacu mugabo baraje baza baherekejwe n'abavyeyi babo. Rero nukuri naho nyene karakanyamuneza barabatambisha barabarimbisha bararyoherwa cyane. Mbego cyane ziko tugenda tugana ku musozo mama urongoye Saint-Kizito ugire ico intege uteye aba bana kugira ngo uwo mutima bawukurane mbere mutumirire n'abandi bana bazoze baraza kuraba ibibondo byanyu kugira ngo basangire akanyamuneza. Abo muri Michel Archange bahaje nabonye ko hari ico batahanye. Ego nukuri jeco novuga kimwe nuko aba bana bo ngaho maze kubanza ni abana b'evangeliste barigisha cyane kuko uko bameze ubwo bumuga bafise bariyakiriye hanyuma baca bagira akanyamuneza. Si ba bana bigunga ni abana b'akanyamuneza bakiri. Rero urwaruka rwaje kuri Michel Archange rwaje rubagana rwaje kwerekana uwo mutima w'urukundo umutima w'ikigongo. Mu kuvuga uyu mutima w'ikigongo rero bagize kandi bagaca babona ugacubakuza ko muri bo nabonye by'ukuri ko ari ikintu bungutse. Uyu mutima uratuma bazobigira no ku bandi bafise izindi ngorane bari mu rugo ingorane z'ubumuga gusa bw'umubiri hariho abandi bafise izindi ngorane. Uyu mutima rero ni mwiza cyane n'uw'ugukwiza ngaca ngira ko ntumirira n'abandi n'ubundi rwaruka umenye yuko uno munsi ko numvise umwana we yabivuze ati ntawuzi ejo ubundi ingene azoba ameze. Ni iby'ukuri ntawuzi ingene azoba ameze. Ibi by'ubumuga ni ibintu bishobora kuza umwanya uwo ari wo wose cyangwa ukagira iyindi ngorane. Uku kwitwararikana rero birakuza umuntu yaba ufise izo ngorane yaba n'udafise izo ngorane ukabona ko twese dutegerezwa gufashanya.
nk'uko aba bana bari ngaha mu kigo bagenda n'ubumuga mwabibonye ingene bameze ni ukuvuga udashoboye ikintu ugishoboye araza akakimufasha amazi akayamuha koga akamufasha koga muri tuwarete akamufasha akamujana muri tuwarete ni ukuvuga rero bari ubuki bagiye barabagenda bazumenya ko hariho abana bafise ingorane hariho abandi bantu bafise ingorane wumve n'uwo mutima wo kubafasha kugira ngo dukure dukundana tuzi yuko umwe wese icyo afise imana yakimuhaye kugira ngo dufashishe ubundi. Yego cyane turabakengurukiye cyane barezi bavyeyi umukama ashishikare kubaronsa umutima wo kubandanya muri ivyo bibondo abaronse n'ivyo mubareresha. Kuri Action Life TV twogenda tudateye akamo bavyeyi muzoze murabakanye muneza kari muri Saint Kizito barezi mukundisha abana banyu kuja kuraba abandi bana bigumiye hiyo ntibaza kubona abandi nabo ngenda biriko biragenda. None rero turabakengurukiye cyane mwebwe mwese mwabanye natwe utaragira sabone ugire sabone kugira ngo tubandanye dusangira ibiganiro ukaba ufise ikintu ciza ukora twakore kuri Action Life TV tuze kugira ngo usangize ico ciza abandi kuko biraheza bigafasha abandi nkuba bazoraba mwebwe mwaravye ikiganiro ndazi ko bitabasize gutyo bibadukirije umutima wo kwiyumvira ko abandi mugire aho mwubahwe mwakoze.